Nitwa Etienne Ntihemuka, serukiye hano ishirahamwe bita New Media Forum. Iryo shirahamwe rihurikiyemwo abamenyesha makuru. Uno munsi tugeze ku bihugu 37, na cane cane ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa. Ishirahamwe ryatanguye mu mwaka wa 2021, aho ryatanguriye muri Benin, ubu rifise icicaro muri Cameroon. Mwihangiro twihaye harimwo ino hangiro y'uno munsi mwabonye, wama uba mu kwezi kwa kabiri, itarike ya 22, kandi bikabera rimwe muri ivyo bihugu bigera kuri 37 bisanzwe birimwo iryo shirahamwe rihurikiyemwo abamenyesha makuru Rukristo. Rero bimwe mu vyo dukora nkuko nabibabwiye harimwo uno munsi twise Dimanche des Médias. Ni bimwe mu bikorwa dusanzwe turangura bifatanye hambavu yuko twigisha abamenyesha makuru bava mu bihugu bitandukanye umwuga wabo, tukabereka mbega bokora inkuru z'akanovera gute, mbega bofata ama image y'akanovera gute, mbega bofata amafoto y'akanovera gute. Bace dushiraho n'uwo munsi kugira ngo bikunde, hambavu yo kubigisha dushiraho n'umunsi wo gusenga, dusengera ibimenyesha makuru, kubera ko mu bimenyesha makuru muri rusangi ni ikintu gikomeye cane. Iyo abantu bariko baracishaho amajwi mu maradiyo canke mu mateleviziyo canke mu vyandikwa, birahindura isi, birahindura mu buryo bugaragara. Abantu baba bariko barabisoma, n'andi majambo muri rw'igifaransa ibimenyesha makuru bavyita quatrième pouvoir. Ubwo bubashe ibimenyesha makuru bufise nibwo usanga rimwe na rimwe hariho n'ibibazo ivyo bimenyesha makuru nyene bifise vy'intambamyi zihagaze mu kubura uburyo bashobora gukora neza mu bihugu bimwe bimwe vy'Abarabo, kuko n'ibihugu usanga bihurikiyemwo abisilamu benshi. Hari igihe usanga n'ibimenyesha makuru Rukristo bitariko biroroherezwa gukora canke ngo bishikirize ivyivuga butumwa neza. Ariko kandi burya mu bimenyesha makuru hari igihe tugira n'intambamyi yuko tutaba dufise abakozi bakora ibikorwa by'akanovera d'une façon professionnelle, ntaba professionnel des médias dusanga dufise neza byo bimenyesha makuru. Uno munsi sinovuga ngo ni intambamyi, mugabo niyo tutabikora neza bishobora kutubera intambamyi. Ni biduhejeje kwiga ubwenge mvaruganda, byo bita intelligence artificielle, mu gihe navyo nyene tutobikoresha neza agiye usanga bitubereye intambamyi. Rero ivyo ntambamyi zose tugira ziri mu bimenyesha makuru Rukristo, ariko kandi ziri no mu bimenyesha makuru bitari Rukristo. Nico gituma twavuze tuti twebwe intererano twoterera nkishira hamwe New Media Forum rihurikiyemwo abakristo, nuko hambavu yo kubigisha dushiramwo n'indi aspect yo gusenga, kuko twizera Imana. Abariko babakurikirana canke n'abatarabakurikirana mu bagira abanyu. Muyandi majambo twariko dutera kamo mwebwe nyene bamenyesha makuru, ibimenyesha makuru vyandika canke abafise amateleviziyo, mbega ni gute bo kwiyegeraniriza abantu bariko bakurikirana, abo bafise ubwa mbere babagumane, bongere barondere n'abandi babe abantu benshi babakurikirana. Nibwo butumwa hanini twashatse kubwira abanditsi ibimenyesha makuru kugira ngo bamenye uburyo bw'ukungene bashobora gufata abariko babakurikirana. Bategerezwa gukora inkuru z'akanovera, bategerezwa kugira abagenzi, abo bantu nyene mu kubiyegereza iyo bariko barakora inkuru, haba ku maradiyo canke ku mbuga hwaniro. Ni vyiza ko abo bamenyesha makuru bagira imigenderanire, bakaha ijambo n'abo bandi bantu kugira ngo nabo bashikirize ivyiyumviro, habe ico no kwita mu rurimi rw'igifaransa interaction. Naho usanga ibimenyesha makuru bikenye, ni vyiza ko mugenda ntimuronderere inkuru mu gisagara gusa, ariko mugende no mu ntara zitandukanye, mwegere abo bene gihugu. Ibimenyesha makuru usanga bitariko birakoresha amarezo sociaux, ni vyiza ko muzishiraho. Ivyo navyo bizofasha, kuko muri kino gihe hari umurindi wo kutumviriza amaradiyo dusanzwe tumenyereye wagabanutse. Mugabo mu gihe mufise ibyo bindi bimenyesha makuru, izo mbuga hwaniro, birafasha cane kwiyegereza abo bantu kandi mukabagira abanyu. Inyuma y'uno ruganda twabahaye ubwa mbere novuga letiyo, mwebwe nyene muce mugenda mugira amandi ma recherche, mwinjire mu madetaye, murondere ubumenyi mu buryo bwiyaguye,
hama turizera neza ko muri iki kintu cyo gukoresha ubwenge mvaruganda bizobafasha cane mu gutegura amakuru yanyu neza y'akanovera, ariko kandi n'ubu bwenge mvaruganda nyene nimuze mukureho ico mwebwe muri, nimwabikoresha neza bizotuma de fausses informations zidakogwa hano mu gihugu cacu, kandi muzodufasha no kuzamirira kure mu gihe hari abantu baguma bashiraho amavideo canke amasanamu usanga atari ay'ukuri. Mwebwe mwavyize muzofasha mu gihugu vyamirira kure biciye mbuga hwaniro canke ku maradiyo musanzwe mukoreramo.